C'est une surprise pour moi. binshikiye giturumbuka ariko ndabashimira nubwo biruko ko mu mpaye amahirwe yo kuvuga nakunze cyane intahe na cyane cyane indirimbo dukunze indirimbo nziza kandi ndazumva nyinshi yo nje hano haba amakorano menshi yo kiza ingwara hanyuma ntegerezwa kwikuramwo nkaba ndije nyene hanyuma nkumviriza ivyafashwe mu nyuma igihe mba ndiko ndakora mu biro ndicara nkumviriza amabande hanyuma nkamenya ibintu byose byavuzwe ndanezerwa kubona bene data hano na cyane cyane uyu mugenzi wa kera mu butumwa bwiza hano haheze imyaka myinshi yariko asengera abagwaye imyaka myinshi imbere yuko mbere ndanamenya ico arico isengesho ku bagwaye hanyuma ubundi abandi nabo n'abagenzi banje bwite nabonye benshi abari hano ejo hariya Jeffersonville nahuye na Mwene Data Youngs Brown yarambwiye ngo izina ryanje ni Young ni kuvuga ngo aracari muto Young ni muto aracari muto ndambwira ati bimeze neza kuko usa nk'ukiri muto ntiwigeze uhinduka guhera igihe nakubona ku nshuro ya mbere Shreveport Imana ni nziza cyane kuri twebwe igihe izi ndirimbo zikaririmbwa mu munezero nk'uraho biba ari iby'ukuri biri ndani kandi biba bisize ico bisigura murashobora kubingwa jewe sinibudije kurira narize amosozi aratemba numva izo ndirimbo imwe muri yo yari Zaburi 23 nahungabanye ivyo byankoze ko imbere mu bwina turabyumva imbere muri twebwe ni ikintu gikorana ko kandi turazi ko ubwami bw'Imana buri muri ivyo biririmbwa kandi mu byo tuvuga rero mu baririmba hamwe n'ibyo tuvugamwo ubutumwa ibintu bigira bishike bamwe barashobora gusinzira ariko na kimwe bishobora guhinduka kujye no kuzuka kuko bazosoka mbere ko duhindurwa kuko inzamba izovuga hanyuma abapfuye muri Kristo bazozuka ubwa mbere hanyuma natwe murabizi ukuzuka kuzobera nk'uko tuzohurira bamwe ku bandi imbere ko duhura nawe niho rero tuzozanwa hamwe tugahura nawe hanyuma tugahura nawe murabona iwe ni Imana kandi ashaka gusengwa iyo ni kamere kayo kuronka ugusengwa kuko ni Imana hanyuma nimba umwe yo bari hano uwundi ari ahandi nishobora ikintu kimeze neza ko bibera hamwe rimwe oya ahubwo tuzobanza guhura bamwe ku bandi turamukanye bamwe ku bandi hanyuma tuzoja kumusanganira hanyuma tuzoririmba indirimbo z'Isiyoni turi imbere yiwe nk'uko Mwene Data Jack yabivuze inshuro nyinshi aba marayika bazokunambika imitwe yabo bo ntibazomenya ibyo turaririmba kuko ntibigeze bahona bo we azokwambikwa ikitsibo rero nk'umwami w'abami uganza abaganza mbega niko twovuga sinaje hano kugira ngo mvuge ubutumwa nshaka kuvuga yuko nico gihe cyo gushinga intahe ico nza kuvuga intahe imwe gusa rero umwami niyabishaka ndaza kuvuga ubutumwa ku mugoroba narabye kumbure yuko nozana ubutumwa bwanje kuno mugoroba buza kuba ari ubutumwa bwo gushima hanyuma kumbure ibisigaye mu ndwi tuzosengera abagwaye hanyuma inyuma yo guhimbaza tuko turashima ndibuka amakoraniro akomeye ayabaye hano ku nshuro ya mbere haize imyaka 3 aho umwami yaduha uguhishurirwa yuko hari ibintu by'ubushobozi byabaye mu makoraniro mfise icizere ko umwami azobandanya gukora ivyo yakoze akiza ubugingo gushitsa aho uwanditswe bwa nyuma mu gitabo ashikwaho akongerwako hanyuma tuzozamurwa kugira ngo tubane nawe bose bagakizwa bakuzuzwa mwe mu yera hanyuma imbere ko tusoma ivyanditswe reka twunamike imitwe yacu amadusenge mwami Yesu turi abashima ariko nubwo biruko tugira aho tugarukira
mu buryo bw'uko tudashobora kwivuga nkuko iyo umutima wavuze ibyo twiyumvamwo ntitwomenye ingene twokwitwara, ntihobaye ikibanza gihagije cojamwo imigisha iyo Imana ishobora gusuka kuri twebwe. Turabishima kandi twunamitse imitwe turasenga, dusenga wemere amashimwe yacu. Hariho ibintu byinshi ibyo dushima kandi ntidushobora byose kubivuga, turavuga gusa ngo urakoze o Mana. Kandi turashima cyane mu buryo budasanzwe ku bw'impano ihambaye y'Imana yatanzwe mu bantu, kuba yatanze umwana wayo kandi akaba yaduhaye ugucungurwa. Ku bw'ibyo turashima cyane kandi turabyemera Mwami. Ndibuka yuko guhera igihe nari nkiri muto nabaye ku bw'ibyo, kandi ndabizi yuko kumure ntibizoteba cyane, nzoraba kandi nzonezerwa impamvu nabayeho, kandi benshi bakaba kimwe nanje barindiriye yuko icyo gihe gishika. Nico gituma twabayeho, niyo mpamvu twaje muri no rugendo. Turabibona tuzobibona kandi tuzonezerwa kuko twaronse ubugingo budashira mu mitima yacu. Turumva yuko biri hafi cyane. Uduhezagire rero ubandanye kuba hagati muri twebwe mu mugisha wawe. Mu gihe duza gusoma agace k'ijambo ryawe, turasaba ngo Mwemu Yera ahambaye afate ijambo ahezagire igishinga nahe ku bwiza bwiwe. Turabisenze mu izina rya Yesu, amen. Niyumviriye ku murongo wa Bibiliya, ndibaza yuko uri muri Korinto ba kabiri igice c'icenda umurongo wa 14 na 15. Abikorinto ba kabiri 9 14 na 15 ngo kandi mu kubasengera babagirira inkumbu kuko ubuntu bw'Imana burushiriza kuba muri mwebwe. Abikorinto ba kabiri 9:14. Imana ishimigwe ingabire yayo nziza itovugwa. Paulo hano arikavuga ubuntu bw'Imana ngo buri muri mwebwe, ngo impano ingabire ya mwemu itovugwa iri muri mwebwe. Yashimiye Imana ku byo Mwemu Yera yakoze muri abo bantu, ngo ingabire itovugwa y'Imana ngo itunganye kandi itunze. Ubu rero nta kintu kimwe kidasanzwe nshaka kubazanira. Rero niyumviriye yuko kumure nza gushinga Intahe gusa ku bijanye n'ivyo nabayemwo na Kristo, uko iyi minsi iheruka irenganye byari by'igitangaza gusa. Ubuzima bwanje bwose bwameze nk'uko, ariko kumbure yuko umuntu hano atabizi. Rero hariho hano abantu bo hano mu ishengero ryo Jeffersonville, baraza bavuye mu mahanga atatu, i Mexique, muri Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubu rero ubuheruka twakoranye turi ibihugu 28 mu ikoraniro. Nashaka kuvuga ibi ku bw'icubahiro c'Imana. Nagenze ingendo, ariko Imana yumvise amasengesho irayeshura. Turi abanswe n'abandi, ariko ishengero ryabaye umugwa mukuru, habaye ikoraniro nyakuri. Sinigeze mbona umwami akora ikintu gisa nk'ikiraho ahandi hantu. Umwami ni gusa ni mu gushima, abantu barakorana baciye bugufi. Turashimira cyane Imana ku bw'ivyo, na cyane kuri ivyo yuko dushobora kuzanaho ijambo duhereye aho hantu. Turanezerwa ku bw'ubwo buntu kandi turashaka kubutanga tukabuha abandi. Je mu buzima bwanje bwose nashatse kugenda hariya mu burengerazuba. Mwebwe abumviriza amabandi murabizi ko amabandi ibyo bafata amajwi, uko niko Imana ikwiragiza ubwo butumwa mu bihugu by'abapagani, bigasobanurwa nko mu Budage nk'akarorero. Ayo mabandi biratangwa bigakwiragizwa mu bantu amajana n'amajana.
hanyuma bakaba bafise icyo bumvirizamwo, hanyuma bagaca basobanura bagakwiragiza ibyo bintu byose ahantu hose, bakabirungika mu majana menshi y'abantu bagakizwa biciye kwa aya mabande akwiragizwa, birasobanurwa mu Congereza hanyuma bigakwiragizwa. Rero turabyumva mu makete ayo muturungikira, ndabivuga yiza kuba ari ntahe yanje bwite kubwo icubahiro c'Imana, kugira ngo kumbure mu nyuma mushobore gutahura neza, mutahure ivyo bintu mu migoroba izokurikira. Ejo ku mugoroba navuze ko isi izoshonga mu bya politike, mu by'ikibano, mu by'ubutunzi, ego nta nkeka mufise amafaranga menshi kumbure, ariko si kosa ubu nimba dukeneye imisoro tuzoriha imyaka 40, mbega ni gute rero iyo misoro tuzoyisubirana? Hari umutego uhari kugira ngo igihugu cinjiremo. Mbega ninde afise ubutunzi bw'isi? Ninde afise ubutunzi bw'isi? Roma. Nivyo. Mbega hazoba iki nimba twebwe igihugu gitembagaye mu by'ubutunzi? Ninde azotabara mwo kimwe? Tuzohindura amafaranga yacu canke naho tuzigurisha? Kandi ibyo bintu rero birameze neza, biratunganije nkuko bivugwa mu byanditswe. Umwami abishatse kumbure niba ihema ryo shingwa rigashingwa, shaka kugenda urugendo misi yose, hanyuma shaka kugira indwi 6 kugira ngo mvuge ubutumwa kuri ibyo bintu bizotegerezwa kuba. Igihe mbona yuko Isaha yegereje ndagira ubwoba. Suko afise ubwoba, inkengeri z'umunezero zumvikana mu mutima wanje, kuko ndazi ko ukoza kwa Yesu Kristo kuri hafi. Ariko ndanazi yuko hari ubugingo bwinshi butiteguriye guhura nuko kuza. Nico gituma mbabara. Mbega nibangaye bumvise inkuru ya turiya dukima utukwavu tw'ishamba twaremwe tugahamagarirwa kubaho. Ikintu gisa nk'ico carabaye mu misi heze. Rumvise inkuru yo kumanuka kwanje mva ku musozi, hanyuma umwami yanyeretse ingene byari vyanditswe ku misozi, ibintu biriko biraba ubu. Nabonye ibintu byinshi, nabwiye imbere y'igihe ibintu nk'ivyo n'ibindi nta kintu kimwe jeno bihindurako. Ivyo na bihawe gusa uko Imana yashize umwe wese mu mubiri wiwe mu gikorwa canke ku gikorwa kanaka. Murabona ibintu byose biba hariho impwemu ibiri inyuma y'ivyo bintu, kandi irikoraniro riba ari hano rero ku mpamvu kanaka. Inyuma ya rino shengero hariho impwemu kanaka, inyuma ya buri muryango wose, inyuma y'ikintu cyose kiba haba hariho impwemu kanaka ibiriko irarongora impamvu cyangwa icyo kintu kirakogwa. Rero ntituri hano kugira ngo tushireho ibintu by'imikorere y'abantu. Impamvu yacu rero yoba irimwo makosa, ariko nimba turi hano kugira kubw'ubwami bw'Imana, aho rero impamvu yacu n'ibyo n'imigambi yacu biratumbereye, biragororotse. Ubu rero niyumviriye ku bukozi hamwe no ubukozi bwa mbere, igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ku bijyanye n'ibi. Murabizi igice cya mbere cyabereye i Shreveport, kandi ndababwira yuko nashobora gufata ikiganza cyo mugwaye, hanyuma ku kiganza canje iyo ngwara yo mugwaye ikaba igaragara ibonekana, yashobora kuyibona wenyine ubwiwe. Hanyuma narababwiye ngo igihe kizoza aho ivyumviro by'umutima nzo bihishurirwa. Sinari ndabizi ikiyagiye kera igihe babimbwira yuko byanditswe, kuko ijambo ry'Imana ni rizima kandi ni umucamanza w'ivyumviro by'umutima. Muri Bibiliya y'Icongereza ngo birobanura ivyumviro n'umutima ugambiriye. Murabona, ntimukwiye gutana rimwe ijambo, mutegerezwa kugumana n'ijambo, ntihagire ikintu musobanura ko, ariko muvuge gusa ico ijambo rivuze. Ni ijambo ry'Imana kandi ni Imana, kuko Imana n'ijambo ryayo ni ikintu kimwe. Nkuko nabivuze ejo ku mugoroba, hari igice kimwe cy'ijambo cyavuzwe kuri buri gice cyose cyabayeho, kandi kigasoreza mu ico gihe. Kuri ivyo niho tumenya igihe tubayemo, kandi nta kindi kintu rero je mbona kirengereye ku bijanye n'ino saha kiretse kugaruka k'umwami Yesu no kuzamurwa kw'ishengero, ko tuzomuhura nawe mu bicu. Ariko ibintu biriko biraba ubu bitegerezwa kuba nk'uko yasezeranije.
haraheze nk'imyaka 5 murabizi yuko ibi bintu uko bikurikirana byagize igihe cyabyo Imana yatanze amayerekwa amwe bwo mubiriza amabande magnetike ibyo bifata amajwi ni murabe ni uko gusa yabinyeretse mu buryo butumbereye nabibona imbere yanje neza nk'uko bishobora kumera hanyuma umwami hanyuma yaraserutse barafotora hanyuma nk'akarorero itariki 17 z'ukwa gatatu byabaye mu kinyamakuru magazine ca burindwi bakavuga umuco munini w'igicu kandi ntibashobora gusigura ingene ivyo bintu bishobora kumera nk'uko hanyuma hano hicaye abagabo hano bazi yuko nari mpagaze neza mu ico gicu kandi yuko abamarayika ndwi bari ngaho bagaragara bari imbere yanje ingene ibintu rero byo mu byesho Yohana rero mu nyuma naje kubibwirwa harimwo kubijanye n'ibimatarije ndwi yuko nategereza gusubira inyuma kugira ngo byugurugwe hanyuma habaye ukunyiganyiga ku buryo bw'uko hari amabuye yamenyaguritse hanyuma ibinyamakuru byarabajije byibaza ibyabaye baribaza nimba ho hari indege yoba yaciye mu ruhome rw'amajwi ariko ntibari bazi ibyabaye ahubwo amezi 6 mu nyuma bavuga ngo uruhome rw'ijwi rwaraciwemwo n'indege hanyuma ibyo bitandara bikamenagurwa ntibatahura bo ibyo ari byo iyo urabye ukaraba iyo foto urashobora no kubona ishusho y'ingene amababa y'abamarayika yarashanijwe turabona ko ivyo bintu bimeze neza nivyo kore nimba ho baharabayo igihe aho ishengero ryategerezwa kuba ari nyakuri n'uyu munsi hari ikintu cyashikiye muri jewe ubwanje guhera mu myaka 5 sinigira ndeka kwibaza mbega niki kitameze neza muri jewe numva menaguwe muri jewe ariko sinari nzi icarico impamvu hanyuma muri ico gihe rero mu gihe nari numva yuko nkubititse naragenda nkagaruka mu gihugu igihugu cyatanguye kugira ko amatohoza murabizi hari amasheke y'amafaranga yandikwa mu izina ryanje mu makoraniro yose hanyuma leta igegeranya ayo masheke yose hanyuma mu gihe jewe nivyo nibwo ubutunzi bwanje je nariha gusa ayo by'ikoraniro by'ivugabutumwa hanyuma ndariha ngo shaka kuriha ko ndiha 300 by'amadolari ku bujanye n'imisoro rero sinavuye mu gihugu n'ibindi hanyuma ndababwira ati ibyo nabikoresha mu bijanye n'ivuga butumwa hanyuma baravuga ngo sheke yari ku izina ryawe wararisinye ko ushaka umukono utegerezwa kuriha iyo misoro hanyuma nimba wowe warashize ko uwo mukono wawe birahagije utegerezwa kuriha jewe se nzigira ibyo bintu bikora jewe yaba gusa narabishize ko ntibari kubishira ko jewe ubwanje ariko kubera ko nashize ku mukono wanje babishize ko sinenda bizi naro je ndonka amadolari 100 kundwi nkuwe mu ikoraniro hano ariho abantu bajejwe umutungo bashaka kuvyemeza ibisigaye navyo bija mu bijanye no kumwivuga butumwa rero nabaye nkubititse iyo myaka 5 yose ndagenda muri Canada ngira urugendo hariya nashaka guhiga hanyuma umwami aramfasha nashoboye kuzana umuryango wose wa Indiano ndawuzana kuri Kristo aho niho nagiye hanyuma ubu rero negerezwa gusubirayo kugira ngo mbatize uwo muryango wose mu izina rya Yesu Kristo ni kubera yuko hari umugore yariko arapfa umu-Indiano ariko arapfa n'umutima hanyuma umupatiri wabo ntiyashaka kuza kumuraba hanyuma Imana hariya yampaye hariya yuko habaho igitangaza nico gituma ibyo bintu byose byabaye rero nagendereye abagenzi muri Colorado n'ibindi hariya nagifise uburenganzira bwo kuba urongora ndashobora kurongora abantu batazi ibijanye n'ibiri ngaho mu gihugu hanyuma murazi nibiba rero hari mu gihe aho urubura n'ibisike byose byariko birakoragurika hanyuma
twumvise ibivugwa yuko hagomba haza igihuhusi kirimo urubura, twumvise ibitangazwa yuko hari igihuta c'urubura bigiye kuza, hanyuma ko byari biteye ubwoba kuba wo kwisanga muri iyo misozi, hanyuma harashobora gutemba gushika ku metero nyinshi zo hejuru, murashobora no gupfa. Hanyuma mw'uwo mwanya nabwiye bene data ati umviriza, ntibishoboka. Hariho abagabo nk'ijana, hari amajipe, imodokari n'amakamyo mato mato batanguye gusohoka, bafata nyine kukugabishwa, bifata nkama barasohoka, ariko twe twagumye hariya. Hanyuma ndabwira bene data ati kumbure turazaguma hano. Hanyuma ndababwira ati mwitegure basi, mwitegure. Umuvuga butumwa mu Methodiste amwe nanje tugenda kugura ibifungurwa nko ku birometero nka 50 by'aho hantu 48. Hanyuma turagaruka, hanyuma John n'abandi nabo bumva ibyatangajwe, nabo barava ngaho ubwo nyine baragenda bihuse. Nategerezwa kugaruka i Tucson, hanyuma nahamagaye umugore wanje ndamubwira ati nintagaruka hagire uyundi avuga ubutumwa mu kibanza canje. Hanyuma ubwo nyene ijoro ritangura rirafukwa n'ibindi. Hanyuma igihe mwumva yuko ubutumwa nk'ubwo bwatanzwe bwugabishwa, mutegereza kugoroka mwihuse, mwagaruka mu kibanza canyu, haba ku modoka yanyu canke ku ihema ryanyu canke ari hose. Atari uko vuba ntimushobora kubona nk'uko mudashobora kubona ikiganza canyu imbere y'amaso yanyu. Hanyuma imisi imbere yuko yaho ndatungaje inkoyi yanje i Tucson yari iburyo cane, kuko narashe narashe igikoko, sinarabaje kuba ntakigemye neza nkuko nategerezwa. Kubw'ivyo nategereza kutumbereza neza inkoho yanje. Hanyuma nagiye kubona yuko itanguye kugwa, rero bigatangura guhinduka imvura, hakaba ahanyerera. Hanyuma ubwo nyene hatangura guhinduka igicu kirijima. Hanyuma turihuta kugira ngo tuje aho hantu hari ikambi, ihema ryacu. Hanyuma ndibwira ndavuga ati ntidushobora kubona igikoko muri muno mu gihuhose nk'iki. Hanyuma nisanze nko ku birometero 12 aho nategereza gushikira. Hanyuma ndamanuka kwa musozi waraho, umanuka uwo musozi uwo nategereza kumanuka kugira ngo manukire ku rundi ruhande. Hanyuma hari ukuntu niyumva mbabaye muri jewe. Hanyuma nararize ndatura, ndavuga ati mwami, mbega nakoze iki? Mbega hari ikintu gitebwa abantu narakoze? Mbega hari umuntu nagiriye nabi? Rero nimba ari uko nshaka kubitunganya. Kubera iki mbega niyumva umenga ndatsindwa meze nk'uko? Nimba ntabizi bimpishurire mwami, mbega nakoze iki? Ariko nuko biri uko navuze ubutumwa, jewe nabayeho mu buryo butunganye bubereye nk'uko ijambo ryawe riri. Mbega nakoze iki? Kandi ibi bintu ntibimvamo umwaka nyuma y'uwundi, uku kwiyumva nk'uko biguma bimperekeza. Hanyuma ndatangura ndamanuka. Hanyuma umunsi wari wabanjirije aho yari umunsi mukuru wa anniversaire ya mariage tuje kugira umunsi mukuru wa mariage yacu azi imyaka 20. Hanyuma nta na rimwe sinigeze mba ndi mu rugo mu gihe ca mariage yo ninaza mariage yacu. Iminsi yose wasanga ndi ahantu hari utuntu. Hanyuma n'igihe twagira mariage ntitwagize urwo rugendo rw'ubukwe rwacu, ariko najanye umugore wanje mu guhiga. Hanyuma byashitse ko namuzanye mu ishamba, tugiye turasimba ibiti n'ibiki. Hanyuma mw'ico gihe turafata agafoto, ndagatwara misi yose nkaraba ingene yari myiza ico gihe, ingene yarafite udushatsi twirabura. Ubu rero twamaze kuja mw'imvi. Hanyuma nategereza kuvyumvira ko hanyuma itangura urubura rutangura gukoroka nyene bikomeye. Sindabizi ninde wa Tim Thompson ari hano yari muri Canada. Hanyuma yumva ku radio yuko ata muntu numwe yoja mwe ku gace, kuko hari igihusi c'urubura gikomeye kigomba kubita ku gace. Hanyuma nagira manuke uwo musozi. Hanyuma ubwo nyene mu buryo bwumvikana nkuko mushobora kumva ijwi ryanje, ijwi rirambwira ngo hagarara, ngo subira inyuma, usubire inyuma. Ntushobora gusigura ivyo abantu batizera, ubibwira abizera gusa, kuko abatizera ntibazigira batahura ivyo bintu, kuko abatizera ntibigira batahura ivyo bintu. Mutegeza kugira ugutahura kuyo bw'imwemu, mutahura ibintu vy'imwemu. Ijambo ry'imwemu ritahurwa mu buryo bw'imwemu. Hanyuma ndahagarara ndiyumvira
hari nk'imetero amajana 8 kugira ngo ushikeho hejuru. Hanyuma urubura rwagwa mu buryo bukomeye. Sinzi niba David Wood anyumva, ariko yari yampaye sandwich, ni mkate, kugira ngo ndawumusubize, kuko nari nakoze umunsi uheruka, nari nakoreye sandwich se wiwe, nta kindi kintu nari mfise kiretse ibitunguru, imikate n'ibindi. Ibyo byose ndabishira hamwe, murashobora kwibaza ingene byari bimeze bisosa. Yewe yankoreye sandwich, sindabizi icari kirimo indani. Hanyuma gihe natangura kwegera imbere, sinashobora kwegera imbere. Hanyuma ndiyumvira ati ntago ndiko subira inyuma. Hanyuma numvijwe n'ubundi subira iyo uvuye. Hanyuma ndibwira ati mbega uburenda akora iki? Nari mfise ubwoba, none ni gute bega nosubira inyuma. Urugihuhusi cyari giteye ubwoba ku buryo bw'uko bidakunda kusubira inyuma. Rimwe na rimwe Imana irakora ibintu bisa n'ibiteye ubwoba, arakaga ku buzima. Nk'akarorero Mose, igihe Mose yagenda ajanye inkoni kugira ngo asohore ubwoko muri Egiputa, rimwe na rimwe Imana idusaba gukora ibintu bidashoboka, murabona. Ariko umuntu ategereza kumenya yuko atari we abikora, ariko ko ari Imana iza kubikora, ari Imana ibikora. Rero nagerageje gusubira inyuma, hanyuma ndicara, inko yanje ndayitereka, hanyuma ndiyumvira ku dubu yanje iyo nashaka kurasa. Hanyuma ndibwira ati ariko ego none uburendi ko ndakora iki? Hanyuma ndicara. Murabizi Imana ikora mu buryo butangaje kugira ngo ukore ibitangaza vyayo. Ntushobora kwitahurisha ubwenge bwawe, ntushobora kwitahura na gatonyi. Hanyuma ndicara, hanyuma ndiyumvira ku by'Imana, hanyuma ndibwira ati basi reka ngire ikindi kintu nkora, kuko mbona biba bibi cyane. Byari bingoye rero kubona ikiganza cyane imbere yanje, ntimushobora kubyizera ibyo ubu, ariko uko nukuri ijwi ryarambwiye ngo ndi Imana, ndi umwami Imana, naremye ijuru n'isi, ibyaremwe biranyumvira. Nari nicaye ngaho, nari nakuye inkofero yanje nk'ibisanzwe, ndabona umuco igihe umwami amvugisha. Hanyuma ndaraba ahantu hose sinabona uwo muce. Hanyuma ndibwira ndavuga oh Mana uri hehe muremyi wanje? Hanyuma ndaraba ahantu hose, hanyuma nubundi ndarindira indi minota mike, aravuga ngo ndi umwami Imana yagutegetse ngo uhamagare uturiya dukima udukwavu tw'ishabo ngo tuze tubeho. Bibiliya yuguruye imbere yanje, uko nukuri kw'Imana. Atari uko nandeke mfire ahanyene, aracari wa muremyi nyene nk'uko yarari, nk'uko yashobora gushira intama hafi ya Aburahamu. Aravuga ngo ndi Yehova Yire. Uyu munsi umwami yayiteguye. Mbega Aburahamu yakwiriye ntama hehe? Mbega imisi 3 kure y'iterambere aho abantu bari, yari kure yaho hantu, ariko yarakeneye intama, kandi intama yari ngaho, imfizi yari ngaho, yari mahembe yayo yari yafashwe mu bisaka. Murabona ni Imana yakoze ivyo. Imana iracari Yehova Yire, ni umwami wenyine aritegurira ikimazi. Ivyo asezeranije ashobora kubisohoza. Murabona Mariko 11:23 ngo igihe muzobwira uwo musozi. Jesse nawe bwatahure ivyo bintu, ariko murazi iyo nkuru kubijanye n'ivyo. Ariko yarambwiye ngo ni jewe naremye turiya dukima. Hanyuma ndumviriza nimba aza kubandanya kuvuga. Hanyuma ndavuga ati none biriko biraba ngaha nibiki biriko biraba? Murabizi igihe tuba tumeze nk'uko turahagarika cyane umutima. Murabizi abantu b'imwemu baba bari hafi intambwe nto, hafi y'ubusazi. Hano tuba dukomeye twumye, ariko iyo tubaye abantu b'imwemu tuba tumeze nk'igitakarishe, hanyuma tugacika nk'igikarishe mu nyuma, imbugita ikarishe. Ariko umuntu agerageje guhaguruka akaja mu bwo burebure ashobora kugwa no mu mpande itariyo. Murabona nta muntu ashobora kudugayo kiretse ubushobozi bw'Imana bukuduganyeyo. Ikiganza cy'Imana kuduga. Abahanuzi b'Imana baba ari abantu bakara cyane, kandi bafatwa nk'aho menga barazimiye. Urabona baravuga ngo umwami wacu, bavuga ngo turazi kuri umusazi ufise dayimoni. Hanyuma n'abahanuzi nabo bafatwa bakavugwa
nk'uko nyene uko imyaka yose yagiye iragenda ntimushobora kuduga ngaho hejuru nk'aho ikiganza c'Imana kivuye mu bwiza gisohotse mu bwiza kiza kubaduzayo kugira ngo mushobore gutandukanya ikintu c'ukuri n'ic'ikinyoma. Ari uko rero muraduga mukaduga muri ico gihugu. Hanyuma mu buryo bushasha arasubira aravuga ngo ni jewe nari mpagaze hariya mu bwato nkategeka umuyaga, haguruka nawe utegeke kino gihuhusi kandi kiraza kukumviriza, kiraza kumva bihuje n'ivyo usa kuvuga. Iyo yari inshuro ya gatatu, yari intambwe ya gatatu y'ubu bukozi. Sinzi neza ingene ivyo bintu byari, sinzi neza ingene biza kugenda, ariko ndavuga ati nivyakoze kiragiye kera, mwemu wiwe ari kuri jewe. Ariko habaye ubwigane rwinshi rw'abantu ku buryo bw'uko ntarubakwa kuvyumvirako. Murabizi habayeho ishengero ry'ikivange rigendagenda, kandi uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Mose, mu gihe cyo kwa Yesu, misi yose niko byamye bimeze. Misi yose igihe mwemu yera ashatse gukora ikintu kanaka, hari uruvange ruza hanyuma rugatangura kwigaragaza, ariko umwami arahishura ibintu by'ukuri mu bwoko bw'Imana. Rero nari mpagaze mu uwo mwanya, hanyuma ndahaguruka ndavuga ati mwami Mana yanje muremyi w'ijuru n'isi, ndizera yuko wavuze. Nta nshuro nimwe ntiwigeze umbwira na rimwe ikintu na kimwe cyangwa unyereke ikintu ngo ntigishike ngo gisohoze. Nico gituma ubu rero ndagomba kubwira iki gihuhusi nk'uko wabimbwiye. Naravuze ati gihuhusi subira inyuma iyo wavuye, hanyuma biraza gushika ko izuba riraza kwaka imisi 4. Imana umwami umucamanza arengeye bose azoncira urubanza nanje. Mu kanya gato ivyo bicu byatanguye gutabukamwo kwitabura, hanyuma izuba riraseruka riraka mu buryo butangaje. Nashobora kubona igicu cigabura, izuba riraka mu bushobozi neza inyuma yuko nari maze kuvuga ivyo bintu. Murazi inkuru mu Budagi igihe nari hariya mu ikoraniro rikomeye munsi y'ihema, kandi hariho abapfumu nka 15. Mwene Data Bright nawe yari hariya. Hanyuma habaye igihuhusi, hanyuma iryo hema ritangura kuduga. Mwene Data Hood yari ngaho, yari umusobanuzi wanje Guggenburg. Hanyuma ndanamubwira ati ntusobanure ibi ubu rero. Hanyuma ndavuga ati mwami Mana yanje, wewe wampaye iyerekwa kugira ngo nze mu Budagi, ubu rero ndi hano, ubu rero seruka yuko ugaragaze ko uri Imana. Ntegetse kino gihuhusi guceceka. Mu uwo mwanya ico gihuhusi kirasubira ihema riraduga. Hari nk'abantu 30 bari mu iryo hema riraduga. Hanyuma ubwo nyene haratekana biba ivyuzuye nko 5 izuba riraka. Mwebwe abari mu gace iriya misi shika muri 4 mwako gace, nta gicu cigeze kiboneka kwijoro. Inyuma yaho igihe twagaruka tuvuye mu iyo misozi, hanyuma tukagenda kuri station ya mbere kumwesha igitoro, nabajije umugabo ati mbega ibihe bimeze gute. Hanyuma antera inkoro arambwira atumviriza ati ntibyumvikana, hariho igihuhusi ariko mu buryo bwihuse twabonye izuba ryaka, byose biratekana. Hanyuma ndagenda ndaba ukurikira, arambwira ngo, ndamubwira ati mwaramutse. Hanyuma aravuga ngo izuba ryiza ryasohotse ngo mu nkomezi zawo ryaka mu gihugu cyose, si hano gusa ahubwo ryase muri leta z'ubumwe za Amerika zose. Hanyuma ndavuga ati ariko nuko biri uko igihuhusi giteza gushika. Hanyuma arambwira ati urazi havuzwe ko igihuhusi kizoza, kandi igihuhusi cyatangiye mu buryo bw'inkomezi, hanyuma nticyari kikiri ngaho mu mwanya wakurikiye. Murabe iracari ya Mana nkuko yamye ari Imana. Mbega ni gute umuntu ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo kiretse Imana imutegetse ngo abivuge? Atari gusa yuko abavyikanze. Murabizi mutegeza kumenya ico muriko muravuga, ariko murindire, mwihangane, murindire. Abantu benshi uko niko bimeze ku mpano z'Imana. Ni murindire mumenye neza ko ari Imana, mwumve ijwi, hanyuma mumenye, hanyuma murashaka kuvuga ngo uko nikoraho agize. Bitameze nk'uko niko mwikanze ibintu gusa, si uko nikoraho agize, ahubwo niko umuntu aba yiyumviriye. Rimwe na rimwe abantu baravuga ngo vuga ibi ku bwanje, kora ibi ku bwanje. Ego ni gute rero wokora ibintu nk'ibyo? Nimba muri abanyakuri hamwe n'Imana ntimushobora kuvuga yo itaravuga.
ni gute mbega novuga ngo ukuri ko Jack Moore avuze mu gihe Jack Moore atakire kimwe yambwiye? Imana itegerezwa kubanza kuvuga, hanyuma natwe dushobora kuvuga tukavuga ngo yavuze. Bitameze nk'uko si ukuri ko raho agize. Ariko abantu bose ntibashaka kugira ibintu nk'ibyo. Oya, ntibishobora kumera nk'uko. Ego siko byamye bigenda, ariko kandi siko bizonamera. Murabona Imana ivugana n'abantu ku giti cyabo. Yarabikoze mu gihe cyo kwa Mose, mu gihe cyo kwa Yosuwa, kandi yamye ibikora, ariko ibikorana n'umuntu. Abantu babiri bafise ibyumviro bibiri bitandukanye, murabona. Ariko isi abantu bose ntibashobora kuba Mose, ntibashobora gutahura bose. We yategerezwa gukurikira. Murabona umuntu hano aba asizwe na Mwemu Yera, ntimukurikire umuntu, ariko mukurikira gusigwa kwa Mwemu Yera, uko ni Imana ikora ibyo bintu. Yesu Kristo mu mero ya Mwemu Yera akorera mu bantu. Nimurabe. Hanyuma nagerageje kugaruka inyuma, nararize cyane sinashobora kubijamwo. Hanyuma bene data bari ngaho, mbega hari umwe muri bo yo bari hano, ndabizi ko Fred Sothman yo bari hano. Ego yari hariya Fred Sothman na Banks Ward nawe yari hano, nundi nawe kiretse Billy Paul nabo ninde yo bari hano ari kumwe nabo. Ego abakiri bato baje kugendo nivyo Mwene Data Taylor nka bane canke batanu bo bari ngaho. Hanyuma Mwene Data Martin nawe yagiye, muribuka iriya nkuru. Rero nawe wari ngaho, urakoze. Nahagaze hariya, hanyuma ndiyumvira ati manuka witonze umusozi. Nagiriye iragi Imana, isezerano n'Imana. Nari nagiraniye isezerano hamwe na mwami ko ntazogira ndasa igikoko ndakirasira uyundi. Hanyuma Mwene Data Palmer ashobora kuba ari hano, avuye Georgia, nawe yari hariya. Ubu umunsi utanguriye uwo yari yambwiye ngo nyicira impongo. Narahungabanye ndamubwira ati oya sinzobikora. Murabizi jewe ndi umurashi mwiza, ndakunda kubikora. Nishe ibikoko 19 mu uwo mwaka, ndabirasa kimwe nyuma y'ikindi, ariko sinkwiye kubandanya kubikora uko nasezeranye umwami ko nazosubira kubikora. Hanyuma ijwi rirambwira ngo ni kweri kimbega utagendana nanje. Hanyuma ndishura ati mwami Imana yanje, mbega ni uri kuramvugisha? Ndabizi yuko ikiganza cawe nico cataburiye biriya bicu, niwe wakije ririya zuba, kandi ni wewe wakoze ibyo bintu byose. Si amakatedrale amashengero manini, nta kintu kimwe nipfuza kuri ibyo bintu. Shaka kugendera ku nzira yawe. Nari mpagaze ku iyo nzira, hanyuma niyumvira ku mugore wanje, kubera ko twagize urugendo rumwe gusa ujanye n'ubugwe, kandi urwo rugendo narwo twarugiriye mu byo guhiga mu buryo bushasha. Nari kumwe n'aba bene data. Hanyuma we yari hariya Tikson umugore wanje, hanyuma abonera ibintu ari hari. Hanyuma ibi rero muza kumubona nkaho menga bisanzwe, ariko ndagiye kuca ndangiza. Nagiye hariya, hanyuma ndiyumvira kubera ikimbega umugore wanje atarambaza ati kubera ikimbega uguma ugenda. Muri kino gitondo ndababwira ibyabaye. Abantu bose bategeza kwiyumvira nk'uko, kubera ko ndiyumvira ko umugore wanje niwe aruta abandi bose mw'isi. Namwe mutegeza kwiyumvira nk'uko nyene. Aguma mu rugo akategura impuzu, agategura byose kuri jewe mvuye mu ngendo n'ibindi. Hanyuma ivyo novuga ndamubwira gusa ati mbega urazi kuri umugore wanje nanje ndi umugabo wawe n'ibindi. Misi yose ntegerezwa kugenda kugira ngo abantu benshi ntibagume baza, hanyuma ngo umende bavugisha. Hanyuma yategereje kwitwara uwo mutwaro ari we wenyene. Nta kindi na kimwe nkora, ndaraba mu ijambo ry'Imana nkibira ku Mana. Hanyuma hari icumbiro canjemo, kumbure usanga kureka ngo ugende kugira ngo abantu bagume ku ruhande
kumbure agira amahoro ari mu rugo kubera yuko ntari aho mu rugo kandi abantu bataza kuza baguma baza mugire ko ndiyumvira ibintu nk'ivyo narabye ubwanwa bwanje nari naraburetse burakora indwi yose bwari burimo imvi ari bwakuze hanyuma ndibwira ati Bill urazi uri kuraja urazi vuba urazi ugiye nawe ugiye gukurikira uri kurasaza ofisi imyaka irenga 50 hanyuma ndasubira hariya mfise inkoho yanje ku bitugu hanyuma ubwo nyine hari ikintu cabaye byasa nkaho nari munga kiri muto hanyuma ndaraba uguhindurwa hanyuma mbona n'umugore wanje ahagaze ari imbere yanje nibona turi babiri twese ndamubona igihe twari tugize ubukwe twarongora haratongorana hanyuma ndamanura inkoho yanje ndamuraba yarafise ibiganza yaramburuye hanyuma ndunamika umutwe nashaka gushima hanyuma aho mu buryo bushasha hariho tubaba udushami ndakunda guca mwako gace mu matariki ya 23 z'ukwicumi nico gihe cyo guhiga kandi uwo ni wo munsi wa mariage yacu hanyuma nunamitse umutwe wanje hanyuma ndamubona mbona yarambuye ibiganza byiwe amaboko yiwe hanyuma ndavuga ati mbega sinasaze hanyuma ndasobandaraba hanyuma ndiyumvira ati mbega ni kubera ko mbega nibonye nkiri muto ndaraba ibiganza byanje ndavuga ati mwami ndafise ico ntegerezwa gukora mu isi ni kuzana ubutumwa bwawe ubu rero ibiki binshikiye hanyuma ndasobandaraba ivyo mbona biravuyeho birazimanganye hanyuma ndasobanura inkoho yanje ndayishira ku bitugu byanje hanyuma ndibwira ati kumbure ni wowe uri kurangireka yuko nimba ntari mu rugo kwino saha kumbure bimuvuna umutima umugore wanje hanyuma ndavuga ati mana yanje ndabizi kuri uri hano nta nkeka uri hano kandi ndizera buri jambo ryose iryo uvuga ni wewe wakijeriya zuba ni wewe ukora ibi bintu byose uri umuremyi jewe ndakekeranya cyane ngira ubwoba rimwe na rimwe ndatinya ko nokora ikintu kibi ndagusabye ukure uno mutwaro undi ku mutima nta kindi noshobora kwatura mu imyaka 5 yose narabikoze naraguhamagaye mbega nakoze iki kimbwire nasubiye rero muri cya kibanza igihe aho nari magaze hanyuma ndahagara gatonye ndashimira umwami kubw'umugore wanje no kubwo ibihe byiza ibyo twagiranye mu iyo myaka yose hamwe n'abana ibyo byose ndabikora itariki 23 zo kw'icumi nari negamiye ico gishitsi c'igiti hanyuma ubwo nyene numvise ikintu kiriko kiragwa ku amababi yari yarumye ari nk'imetero 300 nari maze kugenda hanyuma ndaraba mbona n'amazi ava mu maso amarira ariko arava mu maso yanje ariko aragwa kwayo mababi ndavuga mwami wanje ese ukuntu nananiwe hanyuma ngo mameze uko hanyuma nubwo biruko nari ndamufitiye icizere ndamugira akagongwe simbere gusaba ikigongwe ndiko ndasaza kandi ntegerezwa vuba kugenda kumbure abantu biyumvira ko ibyo ari ubusazi ariko jemera ko mumenya n'Imana hariya ni ibintu byo kuri ni ibintu biba bifatika bihari nkuko namwe muri hano mbere birengereye nibi kubera ko hariya niho muba muri mwenyine muri kumwe nawe murashobora kumubwira nawe akababwira hanyuma numvise induru mu bisaka nari nambaye ishati tukura nkuko dukunda kuzambara tugiye guhiga n'inkofero ya western bisagarara hamwe hariho rero impongo n'akana kayo yaje irashika bisa neza ari byeza byari biri ngaho biriko birandaba byari binyegereye cyane hanyuma aho
uko ari bitatu iri nyina n'ibyana byayo bibiri, hanyuma mwene data Evans na mwene data Wells hamwe ati iyindi nayo ni yundi mwene data n'umwami abemaye ati ntibishobora guhunga, ntibishoboka, nari mfise inkoho ndi ngaho, ntibyashoboka, imbere yuko bihindukira nari gushobora kuba nabirashe byose, byari imbere y'ibiganza byanje. Hanyuma ndibwira ndavuga ati ngibi bitatu mu buryo bworoshe ubu ndabifise, nshobora kubigira byoba byoroshe. Hanyuma turaca twitahira mu rugo inyuma y'ibi, hanyuma tuve mw'ino misozi. Hanyuma birandaba ibyo bikoko, izo mpongo zitonda nko ku metero 15 guhera aho narindi. Sinzi nimba mwe muja guhiga cyangwa mutagenda, ariko murazi birakubita binono hasi, hanyuma bikandaba. Hanyuma ndibwira ati heraba nashira inkoho yanje hasi bica byiruka. Hanyuma ubwo nyine ndebwira, ariko nasezeraniye umwami ko ntazosubira kwica igikoko ndacicira uwundi muntu. Nasezeranije umwami yuko ntazosubira kubikora, kandi sinzobikora. Nimba hari ikintu mwasezeraniye umwami, yiteze yuko mubigumya. Zari zashizwe imbere y'ibiganza byanje, ariko inyuma bimeze uko nari nagiriye isezerano n'umwami, nabwiye ati ico kimama ati twarize ivyana vyawe unezerwe, ko nari shaka unezerwa. Hanyuma mwebwe muri imbere y'ibiganza byanje, ariko sindabica. Hanyuma birasubira biregera biza hafi. Ni ibintu bidasanzwe ivyo, bikandaba neza mu maso. Nari ngaho fise niyo shati itukura n'inkoho, hanyuma birasubira biregera biraza hafi, nari kubigaburira n'ikiganza canje. Hanyuma biravuza amajwi yabyo, hanyuma birasubira biragenda gatonyi, hanyuma birahagarara, hanyuma biragaruka. Hari ikintu cambwiye ngo biri mu biganza byawe, umwami yabishize mu biganza byawe. Ariko nagiriye isezerano umwami, isezerano iryo yuko ntazosubira gukora ibintu nk'ibi, murabizi. Hanyuma niyumvira kuri Dawidi, rimwe yagize igipimo, murabizi, yashaka kubaka inzu yubakira umwami. Hanyuma mu gihe yashobora kwica umwami Sawuli, yaravuze ngo umwami ntadekurira kugira ibintu nk'ibi. Yashaka kuvuga yuko yari yamushize imbere y'ibiganza byiwe, bavuze ibintu nk'ibyo. Ariko ndavuga nanje ati oya, nasezeraniye umwami ko ntashobora kubigora. Fata utwo twana twawe ugende, sindakugira nabi, nanje sindatugira nabi. Hanyuma turasubira turagaruka, biragaruka, biza ibyo bikoko biza hafi, ndagarangaho ndavuga ati none ibi ni biki? Ikintu kiri kidasanzwe. Murabizi je ndi umuntu wo mwishamba, nkunda kuraba Imana mu byaremwe, ukurengwa kwizuba, ibiti, ubuzima bwabyo, igihe amabi akoragurika, ibintu nk'ibyo n'ibindi. Nkuko Yobu yabivuze ngo unyegeze gato gushika aho nzosokera. Hari amakakama y'igiti ava mu mizi akaza, ubuzima bugaruka. Ni nko ubuzima, uguhambwa no kuzuka. Hanyuma ibikoko birasubira biraza biregera biza hafi, hanyuma biragenda kure, birarenga. Nari ngaho nta jwingi ifise, nta kintu nashobora kuvuga. Hanyuma mu gihe byaje kure, izuba ariko riraka mu mugongo wanje, ijwi n'ubundi rasubira aravuga ngo wibutse isezerano ryawe. Ndishura ati ego mwami, ati sindakubona ariko ndazi ko ari wewe, ndazi ko uri hano. Ndumva ijwi ryawe ariko sindakubona, ndazi ko uri hano. Hanyuma aravuga ngo kubera ko wibutse isezerano ryawe, isezerano nanje nzokwibuka isezerano ryanje, nta na rimwe sinzigira ndaguheba, nta na rimwe sinzigira ndaguta. Guhera ico gihe numva narahindutse, numva nakiri wa wundi. Naramanutse kwiyo misozi, ndabona imbere yanje, mbona uwo muhingamo wose, nyuma ya sasta wose mbona iyerekwa inyuma y'irindi. Ndamanuka byose byabaye bitandukanye. Guhera ico gihe nkaho uburemere uhari, ukuremerwa byari byankuweko. Igihe nahabwa igikogwa, murabizi yuko buri ingwara yose iyo umuntu yabafise nashobora kuyibona ku kiganza. Rimwe nari i California hamwe n'umuryango Mariki, hanyuma uwo mugore agira
ikintu ku kuguru arabyimba, ndamubwira ati urabona ukunyeganyega mu kiganza canje, mbega urabona ibicikira mu birenge vyawe, mu maguru yawe. Hanyuma Mwene Data araraba aravuga ati Mwene Data Branham, ibi ubikora gute? Ndamubwira ati ibi je sindabikora, je gusa ndabinge n'Imana ibikora. Hanyuma ndavuga ati raba umugore wanje yice hariya. Hanyuma ndavuga ati mugore, mu kiganza cawe ndagusabye gishire mu canje. Hanyuma ndaraba ikiganza canje, ndamubwira ati ni gihute kiri kuri wewe. Hanyuma ndamubwira ati mugore wanje, shiri wanje, ufise ikivyimba, ati ni kivyimba c'abagore. Hanyuma ndamvuga ati ibi ni beke, ati reka ikiganza cawe ugisubize mu kibanza. Hanyuma arasubira agisubiza mu kiganza canje. Hanyuma ca kivyimba kirasubira kiraraba. Hanyuma tuja kuraba umuganga tuzinanye cyane, aravuga ati oya, nta kivyimba gihari, nta kivyimba afise. Murazi imyaka 3 buri 4 canke 5, hanyuma ndagenda nkipimisha uko ngendiye. Hanyuma n'umugore wanje tugenda kwipimisha nawe akipimisha. Murabizi birakwiye yuko tuvuga ukuri mu bintu byose kandi ukuri kose. Namaze kubabwira ingene hamwe n'umugore wanje murashobora gufata ibyo bintu mukabifata nkama uko data wo mwijoro niwe cabona canje arazi ko ari by'ukuri. Murabizi mu rugo haba hari ibi, hari n'ibindi, akaba n'ibindi bintu. Hanyuma uwo akaca mu guca kubyara n'ibindi. Hanyuma murabizi igihe rero twaja kurabira kuraba ku muganga, hanyuma yasanze ico kivyimba kiri mu nda. Hanyuma aravuga ati Mwene Data Branham, nzogipima mu mezi 3, n'icavyimba tuzokibaga. Hanyuma n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma umunsi umwe ndataha mu rugo, hari ikintu nashaka gukora, arambaza ati mbega urashaka kuja nanje mu gisagara? Ndavuga ati oh sheri oya, atari ubu. Arambaza ati none hamwe na Beki tukiriki? Hanyuma ndavuga ati sheri umviriza, mukunzi, sindabizi, hari ikintu cyariko kiraba. Yari ahagaritse umutima cyane, ashavuye, byari mugoye kwifata. Hanyuma ndataha mu nyuma mu gicugu gushika kusandwi z'ijoro, hariho abantu benshi bagwa baza mu rugo. Arambwira ikintu atari yafata ingingo neza, ikintu atarakwiye kuba yavuze. Arambwira ati Bill, misi yose wagiye, kandi misi yose ntegerezwa kwitwareka abana ndi jenyene, nta na rimwe uburi ngaho kugira ngo ufate ingingo ngo kimwe wagiye, ngo kimwe wagiye mu cyo cyumba. Hanyuma yugara umuryango awukubita. Ndavuga ati mugogo, mbabarire. Hanyuma ijwi rirumvikana riravuga ngo soma mubare mugaro 12 ati igihe Miriam yanegura Mose yatwaye mu Ethiopia, aravuga ngo byari byiza yuko byari kwa byiza ahubwo ko ari soya yagucire mu maso. Hanyuma ndabwira ati mukunzi wanje, ati hari ikintu wakoze kitari ciza kandi Imana izobikurihisha. Ati ntiwari ukwiye kubikora nk'uko, nubwo wari ubabaye cyane, uhagaritse umutima cyane, ntiwari ukwiye kubikora nk'uko. Hanyuma arambwira ati Bill, numva ntabuwe muri jewe, ndashavuye, kandi nani ndabizi ko adashoboye kubyumva uko nta kintu nashoboye kumubwira. Hanyuma nyuma yaho niho caka ibyimba cagaragara. Hanyuma umwaka ukurikira ico kibyimba kirakura gushikaho cabaye kinini. Hanyuma umuganga aravuga ati nturindire igihe kinini gisigaye, ahubwo bikuye yuko ukibaga. Ubu rero ugiye kugira iki? Hanyuma ndamubwira ati Docteur, nubwo biri uko twizera Imana kandi turasenga. Hanyuma ndasenga avuga ati Mana yanje, dufashe muri ibyo, ico kivyimba kiguma kivyimba. Hanyuma igihe twaje Tikson, hanyuma uwo muganga wacu nawe yanditse raporo, yandikira uwundi muganga wa Tikson, arambwira ati ico kivyimba kiguma kibi cyane, kikura ngo ubu gihako kungana n'ubunini bw'indimu, gitegerezwa gukugwaho ubunyene. Hanyuma yashaka kubishira mu nyuma, akavuga twebwe twarasenze, turarira, turakora ibintu byose. Hanyuma umunsi wabanjije aragenda ku muganga amurabire imbere ko amubaga. Hanyuma ndamubwira
ndamubwira ati umviriza birakwiye ko bagikura ukwizera kwacu numva kudahagije genda. Hanyuma arambwira ati uze kumpamagara inyuma y'amakoraniro Mwene Data Jack yagwaye amahirwe kuhamagara ndaza kukubwira ibyo umuganga yambwiye. Hanyuma imbere yuko mva mu rugo hirya y'ejo heze twese turapfukama n'abana bacu turapfukama mu cyumba imbere yuko mva mu rugo, imbere yuko ngenda yuko nkagera hakurya canke hariho hose ndavuga ati Mwami Yesu witwararike umuryango wanje ubafashe udufate kugira ngo tuzoswe kubonana. Murabizi abana baca barira n'ibindi. Hanyuma kenshi bakunze hakunze kwandikwa amakete bikandikwa hakavugwa ngo niwaza hariya ni hariya urashobora kuraswa. Nagiye mu bihugu by'abakatolika aho haba hariho cancane muri Mexique bakunda kuvuga ngo kubuno mugoroba niwuze gushikirwa, hanyuma ngo umunsi umwe bazomfata sindabizi ariko hari unyitwararika nimba ivyo bitegerezwa gushika. Rero igihe rero mba ngenda ndi jenyene mvuye mu rugo ni kuvuga hari hirya y'ejo nagiye mu ico cumba ndagumaho iyo imisi ibiri nta muntu n'umwe yari mu rugo. Ndavuga ati Data uri mu ijuru ndagusabye ngo ungire akagongwe ngiye i Shreveport kugira ngo fashe ubwami bwawe nkore byose. Murabizi igihe tuba dupfukamye turi mu ico cumba turasenga dukunda gusenga turi hamwe turi mu ico cumba. Ubure sihari kandi ejo azotegerezwa kuja kubagwa umugore wiwe sindabizi ingene nza guheza abakoraniro yanje inyuma y'ibyo araza kuja mu bitaro hamwe n'ikivyimba afise ngo gikugweho. Naravye ati Mwami nagusabye igihe yavuga ikintu kitari ciza igihe yaramiriwe ahungabanye. Naravye ati Mwami ntiyigeze agira ivyo yishuza ntiyigeze na rimwe ambwira ngo ntuje mu makoraniro. Misi yose aramesa impuzu zanje akazitunganya neza byose bikaba bimeze neza. Akambwira ati genda ukora ivyo ushoboye afasha mu bwo buryo. Naravye ati Mwami bana nawe ntubimuharure ko biriya nimba gutegerezwa kubagwa mufashe sinshaka kumutakaza. Abana bari ngaho ngirira akagongwe ndamukunda mufashe. Mu gihe nareko ndasenga numvise ijwi ngo haguruka. Nije nashaka kubandanya gusenga ariko sinabishoboye. Ku nshuro ya kabiri ngo haguruka. Hanyuma ndahaguruka ndaramura amaso. Murazi nabonye umuntu murazi nakunze kubabwira si itablo nkuko bakunda kubicapa nkuko Hoffman yabicafye basi byegereye gusa nkabijya. Naravye iyo tablo cyo capa hanyuma ndabwirwa ati haguruka. Byari ryajwi nyene ryavuga ryajwi nyene rikunda kuvuga. Hanyuma ndavuga ati Mwami mbega ushaka kuvugisha umusavyi wawe. Arambwira ati vuga ijambo ikivyimba nikizoba kikiri ngaho. Ndaguma ngaho gatonyi kugira ngo nigaruke mwo je bwanje. Murazi cyo bisigura ivyo igihe ibintu bimeze nk'ivyo utegeza kubanza kwigaruka ko ukiyumva. Hanyuma ndavuga ngo ndavuze mu izina rya Yesu Kristo ico kivyimba ubu rero gitegerezwa gushongera ntibazobona n'agace na gatonyi kacu. Imana umuremyi w'ijuru n'isi wewe wacecekesheje imipfunda wowe muremyi w'ijuru n'isi ndizera yuko isa iregereje aho ibyo bintu bizoza biraba aho ibintu byo kurema nko kuremwa kwa kuriya bukima byo kubishamba byabaye. Naravuze ati nimba umugore yishize murabizi umwami yaremye umuyaga ariko satani ashobora kuja mu mipfunda agashobora kuja mu bihuhosi ibyo mutegereza kubimenya. Hanyuma naravuze ati ubu rero biraheze ntibazosubira kukibona.
hanyuma ndasohoka mfise ubushizi bw'amanga ndabwira umuhungu wanje n'umugore wiwe ndababwira ibyabaye ntibari babizi ibyabaye nta kintu kimwe nababwiye. Hanyuma nyuma y'amakoraniro narahamagaye hanyuma arambwira ati umviriza Bill umviriza ndafise ikintu nshaka kubwira imbere y'uko uvuga. Njya kubwira yuko umuganga yashaka kumbaga hanyuma arambaza ngo nshaka ibyimba kiri hehe ngo nta kibyimba mbona. Ibyo ari byo umuganga yavuze ariko ndamubwira ati ariko urizera ushaka kumbwira ko icyo kibyimba cyazimanganye. Ndamubwira ati nta kintu na kimwe navuze genda wirabire nta kibyimba kigihari. Hanyuma uwo muganga aravuga ngo Madame Branham menya neza ibi cya kibyimba nta kigihari nta n'akamenyetso kacu gahari. Uyu munsi ni igikorwa ni impamvu yo gushima dushimire Imana kubw'impano ya Yesu Kristo iyo yaduhaye ejo hahise uyu munsi kandi ahoraho ibi bidashira. Nibyo sinizera yuko ananirwa ku ndahiro ariko Bibiliya iri imbere yanje kandi Imana niyo mucamanza w'abariho n'abapfuye. Ni iby'ukuri kuzuye ni igihe cyo gushima. Igihe nzotaha iwanje murabizi si nkeneye guhagarika amakoraniro ndashobora kugumya isezerano ryanje kandi si nkeneye kwitwararika abana. Umugore wanje ntakiri mu bitaro arataha mu rugo murabona narabivuze kandi nibyo bintu byabaye. Naravuze ati ntimuzonabona n'akamenyetso na gatonyi kw'icyo kibyimbo. Umuganga mwiza ashoboka ari Tucson Arizona haheze iminsi mike ikibyimba kinini nk'ubunini bw'indimu ariko ntabona na gatonyi mu gace. Akavuga ngo Madame Branham nta n'akace na gatonyi nta n'akamenyetso. Mbega ugushima dutegerezwa gushimira Imana iracari yayindi uyu munsi kandi ni yayindi ibihe bidashira. Hanyuma ako gace iyo ntambwe umunsi umwe izotangura gukora. Imana ishimwe mbere nuko gusaza ntikuzoba kugihari tuzohindurwa tuzosubira kuba abakiri bato kandi tuzoba abasa nawe. Ingene turi abashima yuko turashobora kuronka agakiza n'impano yamwe mu yera. Bagenzi tuvuga umunsi wo gushima dutegerezwa kuba turi abantu ba mbere bashima bashobora kuba bari hano ku isi. Mbega ikimenyetso cy'agakiza, mbega ikimenyetso cyo gukira indwara, mbega ibitangaza, mbega ibimenyetso byakozwe ubushizi bw'amanga y'Imana nyene ya nkingi y'umuriro wa mumarayika nyene uhoraho wa Yesu Kristo nyene ejo hahise uyu munsi n'ibihe byose bihoraho. Murabona nicyo gituma ibyo bintu nyene biraba. Ubugingo bwacu bushimitse burashikamye burashimitse. Imana umwami w'ijuru n'isi abahezagire. Turunamika imitwe yacu. Mana yanje ndashima cyane sinshobora kubivuga nk'uko umuririmbyi mu kanya yabivuga. Mbega ngene dukwiye kuzanira amashimwe kandi tukaba dufise umunezero kubwo intahe izo twumvise. Ni wewe wakoze ibyo bintu byose kandi ni by'ukuri kandi turabigushimira. Nta mpamvu nimwe nari yo kugira icyo mvuga na kimwe kiretse ibyo bintu byose byarashikiye. Ndanezerwa n'umutima wanje wose. Ndagusaba igihe mbona abene data bose n'abashiki bacu mu bufatanye muri Kristo banezeranwa nanje, ndabizi ko bazoba bari hariya kandi ndagushimira ku bw'ibyo kandi ushobore kubagumiza mu buntu bwawe. Ubane nabo bose bahimbaze Imana, ibyo byose bihimbaze Imana, abamarayika bahimbaze Imana, ubwoko bwawe buguhimbaze, ibintu byose bihema bihimbaze umwami.
data uri mu ijuru mwizigirwa, guhera nkiri muto nagize umwimenyerezo mu buntu bwawe. Umuntu yicaye imbere yacu ari mu kagare k'ibimuga, uri Imana y'agakiza kacu, uri umukiza w'ubugingo bwacu. Ni wewe ukiza indwara zose kandi n'imibabaro yose. Mwami, nimba hariho babiri cyangwa batatu hano, umukozi wawe aciye bugufi abone mu buryo bushaje ibyo yabonye inshuro nyinshi. Wishingire intahe, uri Yehova Yire, waramaze kubitegura, ni kuvuga nikimazi kubwo agakiza no gukira kw'indwara. Mwami, ndagushimira kubw'ivyo. Mwami, uyu munsi uri unyabushobozi nk'uko wamye uri mu myimenyerezo yawe yose. Abantu benshi babaye ibyabona, kandi uri Imana ihambaye ikomeye. Si ibyo gusa, ahubwo uri hano mu bushobozi bwawe bwo gukira. Uze rero kuri bose, kandi bibe umugisha, ube umunsi wo gushima, bibe umunsi aho ubushobozi bwawe bwishura. Uri wa wundi nyene uyu munsi, ejo hahise, kandi uri wa wundi ibihe bidashira. Rero mu gihe mwese mwicaye hano, mushirane ko ibiganza, musengeranire mube mu bumwe bwo kwizera muri imbere y'Imana. Kandi mwibuke ko umwe wese muri mwebwe afise ako karyo. Imana izoncira urubanza ko navuze ukuri canke ko navuze. Mbega yarigeze inanigwa? Mbega nuba narigeze kubabwira ikintu kitigeze gushika, nk'uko Samuel yabivuze kiriya igihe bari bashaka kugira umwami Sawuli? Igihe buriya bwoko bwashaka kugira umwami Sawuli, yaravuze ngo mbega hoba hariho ikintu nigeze kubabwira kitigeze gushika? Mbega hari ikintu nigeze kubasaba ku mafaranga yanyu? Samuel, nubwo biri uko dushaka umwami hano ku isi, mu gihe Imana yari umwami wabo. Ndabibabwira uyu munsi, kandi bifashe mbega mwarigeze mubona impano y'Imana iyo twasomye muri nkuru muri gitondo inanigwa? Mbega hari ikintu na kimwe geze kuba gigaca ku ruhande? Ishengero rirabizi, siyanse irabizi, Imana yarabimenyekanije, yaravyemeje, iravyemeza, kandi yabizinye kuri twebwe. Ubu rero mushane ikiganza mume ku bandi. Mwami muremye w'ijuru n'isi, wewe wabwiye igihuhusi, wewe nyene twarabye igihe wakora ivyo bintu. Turagushimira mu kwizera mu mutima wanje no mu mutima wabo. Turemeye ubu rero ugukira kw'indwara mu izina rya Yesu Kristo, amen.